kuvuza ushitsa kandi utanguje usozera nyemerera vuge ko atawenzi wahemukiye longa daily to brata they shine to longa daily to brata they shine Monday to Sunday yirigwira gusa mu mashimwe Kuri beat ni n'aba artiste benshi twagiye hamwe mwumvise ko ari projet yo Kuri BEAT. Kuri BEAT murayizi irafise amateka menshi mu makartier. Rero no mwaka twayisemwo ko muri umwaka avec corona avec ivy'amatora avec ivy'urufu rw'umukuru w'igihugu nta bintu by'ama evenement byinshi by'iminezero byo guriramwe byabaye nibiki twoca tugira system bwatereka ko dusingabiri sanze ushobora gukora ama audio tugakora ama video ubutumwa tuhora tuvuga tukabandanya tubuvugira kuri internet niyo projet Kuri BEAT iri kirakora rero ubu iyi ni indirimbo ya mbere nko Davy yabivuze hari izindi ziri nyuma Reka duikaze abatumire bacu bagira kabiri reka duhere ku muntu avyibushe cyane ego murakoze kuduikaze Big Yes man. Karibu sana. Neza cyane. Ego. Je ni jambere twazanye ikiganiro live hano kuri BEAT. Ego ni jambere n'ukuri. Umeze neza ariko. Cemeze fresh. Uhabona gute muri BEAT? Kuri BEAT ibintu bimeze fresh, turi ngaha highlight. Urana ko nagize inzobe ko ariko baraturaba. Du fresh. Kabanizi boy hari hagenda. Emmanuel ariko gatoyi uri umuraperi. Bashaka kuramutsa abantu gatoyi. Yes, gatoyi. Shagatege. Kanini kwiganyira sumuti gusenga niyo nyishu hagati mu bibazo ni wowe gusambwiye nti yaba ntiteze gutabagwa nawe mba nihevye nyibutse ubundi we nyibutse ivyo wantumye ko nyibutse iyo ntumye ko wowe unyitangirayo kuvuza ushitsa kandi utanguje usozera nyemerera vuge ko atawenzi wahemukiye gushika ubu sindabona utayu wakwizigiye sinjugumira mpemuyera waramudusigiye beno vuga ikino ku musaraba waradupfiriye. Iyo ni mistari mu ndirimbo yahe? Iyo ni mistari mu ndirimbo tari na Gibson. Bon, imbere ku batari kuri televiziyo imbere yanje hari televiziyo. Kuri la televiziyo twari na Gibson mutewe wa Kim Sede. Ego. Yes, karibu cyane ariko kandi Davy aha ndiko nahereye ku muntu avyibushe na muremure kenja kundi rero muremure. Ya muremure nawe atavyibushe. Karibu Davy. Asante sana. Umeze neza? Ndashima Imana. Wese jambere ngaha muri BEAT bamaze kwakirwa mu bindi biganiro na twebwe uno munsi ariko turi live mu Friday Night Show ni jambere turagoye kazi. Murakoze cyane. Muyaga maki muri Victoria Steel. Victoria Steel turakomeye turashima Imana byose bigenda neza. Twerukana hariya muri kozi muri explosive night. Ego. Ibintu kandi byavuzwe cyane. Amajambo yavuze kuri mwebwe mwarayumvise. Oya. Tanga umuco. Yes, twe twarageregeje kubivuga uko tuvyumva aho bavuga ati bishoboka gute abantu baririmba gospel bagende kwifadikanya nabandi kumbura atarimba gospel ampisi mukabare mu gutambira. Wowe bisigura gute nk'umwe mu bakoze ico gikorwa? Yaza ko ari cyimviro cyanyu kandi sikiri. Ariko ibintu barabikoze. Muri kozi nyene kozi. Ya. Niyaza ko ijyo nyone ngo bwabwingo bwari muri we bwari umuco w'abantu. Ubutumwa bwiza tuvuga ino nkuru za dutanga sigarukira mu mame zinezi z'urusengero ariko hariho nabandi baja mu bibanza nk'ivyo by'akabare n'ibindi bitandukanye mabwadoni mugabo bataronka akaryo novuga ko batashobora kuronka akaryo kwinjira mu rusengero. Mugabo ni vyiza ko nabo ubutumwa bwiza bubagerako kandi turashimana ko iyo twagiye cyatutwaye twagishitse ko hari abantu bakiri mwami Yesu. Ujya mwanya nyene. Ego hajya nyene muri kiya kibanza. Cyane ko ariko musanze munaririmba kumbure n'indirimbo ziri mu gihe itambika. Nicyo mubikorera? Ego uretse yuko tunajayo turashimana yuko na rimwe hora zivuzwe. Barabatubwiye baje aba DJ ko basavye indirimbo bagasaba indirimbo za gospel muri boîte naho nyene bikabatangaza. Jewe uyu mugabo no mwitawe na press machine twari bo batanguye gatoyi
ivyo bintu barose amakritike menshi uravyibuka bavuga ngo inyambaro yanyu amastile muririmbamwo ariko nibaza ko hariho n'abandi bagiye baraza kandi ubu abantu bamaze kubimenyera je mu gihugu ca Kenya narabonye benshi babikora kandi basigaye nuko gusa hariho abaca bagiramwo murabazi wawe Paul ya bon ari abo nibaza presque atari kugira mwumva nko muri Kenya gospel akomeye cyane kuruta ngaha presque muri Kenya ahubwo aba artiste ba gospel batarimba gospel bahakwa kuza kuririmba gira gospel iba pushing amawadi ya gospel muri Kenya akomeye ni iki kintu nk'ico n'ahandi umuntu yarasiwe n'umuco umuntu yakiriye Kristo umuntu muri wafise inyota yo kuvuga ati umuntu abizi ko nyuma buno buzima dusonde buzima tuzobaho umuntu abizi yuko buno buzima naho uramba gute ntuzorenza imyaka 120 cyangwa 150 muga tuzobaho ibihe bidashira nta muntu yo fata ubuzima bwiyo ngo budandaze kugira juste utwo dusikse to ngaha ku isi udufaranga utuduga utuzu tuvoyage utudege nibiki hama mu myaka 40-50 cupfa kugira uzoba bari ibihe bidashira yego wopfa mutanga ubuzima bwawe kugira ngo uzoganye bidahera iby'ubuzima budashira donc si nkuko wabikoze rero reka dusabe na Davy gato yikore mu gahogo aramutse abantu bose bariko baradukurikirana inzitiro azoza kwa maso nategwa n'itiro naho nyiza ari maso niwe uri ku kiro niwe bukungiro mwita shiro niwe yanje miringiro I'm a steward of the mysteries I'm a steward of the mysteries tolonga they live to brata they shine tolonga they live to brata they shine yes yeah cyane reka twakire uwo bita full life yo namumenye ku karirimbo atareka sinkakera kandi karirimbo nakahe ndamufise twagiye gato iramutsa kwanza abantu avukiye I'm so happy Vaji's I got you like the way you come and live with me you I'm in a party to live with you keep it doing the great things in me ora nibaziye no bauna gufise mu buzima bikansigaye nogerageje gufata iby'ubuzima bikambere bidafadikaye no duze gaduga mu buzima ndugiye kumanuka iyo we ariko shiba Yesu waraje itsinzi yawe cyuyigiri yanje ubumbaye huduganje King Jesus from Monday to Sunday yirigwira gusa mu mashimwe yuko je nawe twacitumwe King Jesus as from Monday to Sunday yirigwira gusa mu mashimwe yuko je nawe twacitumwe King Jesus my protector urisiri ko ngata akantu karimwo iryo ji riva muri wewe riva muri je uri muto ndi muto sindigita nikomeye jira gumanda wa muhogo gato iko atari kintu washizemo muri je ndagutse muri je ndi munini cyane yes karibu cyane full life thank you umeze neza ari cyane gose yes bariko radukurikirana turi live kuri zo nimero nyene 75 murashobora kwandika hari kibazo turagisoma yes abatumire mwamaze kubabona mweje kwikirana karimbo kitwa ni sawa kandi akaririmbo bose barabonetsemo Big Zoé utubwira gato kuri kano karimbo ego ni chimvire cyazanywe no mu brother yitwa Landry ari we asanzwe arongoye we empire nibaza yuko ngira niyo nk'akajazo azoshika ngaha bisigure birebire yego hama indirimbo cyari chimvire cyo kudurira ku ndirimbo imwe turi benshi dusanzwe muri gospel tubigira kenshi kuva periode za H4C donc byamye huko onaza ko no ku mpera 2018 twagize indirimbo twona ba Davy bande ego rero icyumviro kwa gusangira kwa gupartager kwa gushikana ubutumwa kure kuko ndavyite gute imitwe ikoranye ego plus tuje hamwe turi benshi plus nguvu datufasa abana b'Imana ikintu cyambere kibabaranga n'ubumwe imbere y'ibindi bintu byose yego urashaka kwibutsa ariko abantu baba bari muri no ndirimbo sinzi ko nza kwibuka bose reka ndavuga Prophet Ndaba Kim Sede Olivier Buchana yandi Davy GN Full Life Jewe Ifshaka Gladys Naomi Pichu Eric Redemption Voice Chris wo muri SMS Bernice wo muri Redemption Voice tanda Prophet abaciye mu kuri televiziyo ndabavuga ubaza ko abataserukiwe cyangwa batabonetsemo ari bande mu baririmbyi ba gospel
abataserukiwe biragoye nko muri clip nko ngajya behind the scenes hari abantu benshi bari nganda ndabonye type ndabonye kerosene n'abavuze hari abari ngaho bon kenshi twe dukoze ikintu turabikorana hari no muri redemption voice bari ngaho mwitwa Hervé Patrick tuvukana besha mwita Kigabo yari ngaho umunsi wa tournage twebwe naho mwataba yaririmbye nka Hervé redemption ushobora kutamubona muri ukamubona muri haleluya deruka gusohora donc twama turi kumwe mu gihe mu cyangwa ubundi ego cyane reka tudatevye gatoyi duseme winga bw'ivyuma dushema karimbo kandi kitwa haleluya akarimbo kamaze umunsi sinzwe 24 irakwira ariko kasotse ku munsi wa kane harejo tugakwirikirane hama tuce tugaruka tuvugana ku kijanye n'ikibagenza abatumire bacu no munsi yeah nanje kubera ko mutama magenda kubitirira ndafushe yes indirimbo yitwa haleluya tujyanga muri remix okay yes Davy indirimbo haleluya nayo inyuma ya ni sawa wivuze kwiki navuga ko ni umugambi twari dufise uretse ko haleluya yaciye inza hariho n'izindi nyinshi ziri inyuma ariko muri izo nyinshi twavuze tutireka dutanguze haleluya aho n'izindi ziri inyuma ziriko baririmbyi benshi mugabo kuro mama haleluya ne yagiye ku mugaragaro itangura audio ejo niho haza amasanamu nico kindi nyene cha we ya iyi ni projet ya Kuri BEAT ino kuri account ya Kuri BEAT nashaka kubona kuri YouTube channel ego yes full life urikura boneka cyane mu collabo urumuririmbyi novuga ati bo twese twakumenye cyane kuri indirimbo yitwa Ndamufise ariko yari yo ndirimbo yawe ya mbere bimeze gute hama ano ma collabo turabona ko zifatamo neza ariko kuvyakira gute nkawe iyo ndirimbo siyo yari ya mbere kuri jewe ya mbere yari indirimbo nakoze ndumwe yari yitwa Connect Dachika iyo ndirimbo nayishize kuri channel ya indun.com icyo gihe twabigagira ama channel zacu za YouTube umuntu ashobora gupostinga indirimbo yiwe ubwiwe niyo yabaye indirimbo ya mbere ya kabiri kiba Ndamufise niyo yatumye benshi bamenya iheruka nayo ni sinkakera ego yes ku ruhande rw'iwawe hari kibazo nani bagiye kubabaza bonye umuntu yanditse ati mu sengera hamwe mwese ya ndi sengera hamwe then muri True Free Beat Church ahamagaske wish nangiye muri GGC God's Glory Church ngaha mu Kigobe Cheni Oasis yes Oasis Kinindo kwa Pastor Jedona Imana reka tumuramutse turazi ko hari ubucuti bukomeye cyane hagati ya BTV na Oasis cyane iyo tugeze muri cyakindi bita imboneza talk show mama bikurikirana dimanche hano nyene kuri BTV iyo biri live yego cyane full life rero kurande gwiwawe aya makolabo yabona gutwa kubonye mu ya mbere ni sawa nika bon aya makolabo je ndayafata nk'ikintu kinini cyane gukora ikintu gituma duhura tukagira communion tukagira kwanza ajya akantu ko kuba kubumwe ko umuntu yikora no kuyiwe ugasanga arasora ikintu ntango ubuzi bazifise ari wenyene mugabo mu gihe amaze kuba umwe nk'ubuje na David duhuye tugahora muri collab iya collab iva iduhuje ku buryo nkoze ikintu ndi umwe ndakimuhaye aba wa mbere kugishikiriza hishashoboka ku bantu biyiwe umwe usanga afise abantu biyiwe donc tubashize hamwe usanga ari nguvu zikwiye cyo bituma collab ndazifana yes I mwumvise ko ari projet yo Kuri BEAT murayizi irafise amateka menshi mu makartier iheruka umengo yabereye kuri Place de l'Indépendance sindabizi neza reka Big Zoé atwibutse Big Zoé tubwire kwanza icyo cyo Kuri BEAT hama utubwire rero Kuri BEAT y'ubu uko bimeze ego Kuri BEAT ni n'abartiste benshi twagiye hamwe ego icimviro mwe yaragicishije muri jewe na cyane ari umuririmbyi ndibuka umusambere tugipartage tudagazana kwibarabara na JN na Prince na Olivier ari muri bamaze imisine babona mu ndirimbo yego mengari undi muntu nibagiye mengari type canke sinibuka neza yego amanda babwira ngane hana twege ingabiri Imana yaduhaye
usanga mu isengero baduharimo na rimwe tukaririmba dimanche cyangwa kuri bon apana dimanche no ndabeshe kuri bonane cyangwa rimwe na rimwe bavuze ngo agaprogramme k'abajeune akaro baduha turirimba alors que dufise ikintu gikora ku bantu benshi mugabo mwe yaranyugurura amaso aranyereka yuko ico kintu cyanyu mu gitwara hanze y'isengero mu gitwara kuri terrain ya basket mu gitwara no kibarabara mu gashira sonorisation cokora kuri benshi gusumba yego rero ni kuri beat si kindi kintu ni kindi bujya butumwa nyine vugwa mu isengero bwo kuvuga Yesu bwo kugira abantu bakire Yesu nk'umwami n'umukiza cette fois tugasohoka tukaja kuvugira hanze muga dukoresheje ibikoresho kenshi bidakoresha mu isengero aba nko mu diho rap bana ko barabona kuri television hamwe rero sometime basket sometime abacapa ama graffiti barambona rimwe na rimwe mugirira ikiganiro abantu bacapya ama graffiti ego aba n'abacapa zindi bitandukanye n'abatamba n'izindi creativity zogenda ziraza rero no mwaka ntitwashoboye gukora ibintu byinshi kandi twazunguruka mu quartier turanzogira mu Kinama mu Kamenge mu Gihoshi no mu Gagara mu Ijabe mu Kinindo centre ville place de l'indépendance kabiri d'ailleurs mais twagira kabiri aho twageze ijya nyuma ari mu Kinama mugabo turanzogira ku Mutanga turanzogira donc henshi bibatwa ngahe binyuma y'ikiringo kingana gute kare twagira rimwe mu mezi abiri twagira turagira film imwe mu mezi abiri mu mezi abiri yego tukaja nko kuri basket kwijabe abarapere abatamba abacapa tukakora hamagira umuntu aduga kuri podium akavuga ubutumwa rero no mwaka twayisemwo ko mu mwaka avec corona avec ivy'amatora avec ivy'urufu rw'umukuru w'igihugu nta bintu by'ama evenement byinshi by'iminezero byo gurira hamwe byabaye nibiki twaca tugira system batereka ko dusinga biri sanze ushobora gukora ama audio tugakora ama video ubutumwa tuhora tuvuga tukabandanya tubuvugira kuri internet kuko kuri internet wara abantu benshi n'ubu tuko turapasa live kuri Facebook abantu benshi akora turaba ibyo kandi bizoguma abantu bazobandanya babira batereka dushire kuri internet abantu bandanye bumva ubutumwa donc niyo projet kuri beat kirakora rero ubu iyi ni indirimbo ya mbere nkuko Davy yabivuze hari izindi ziri nyuma kandi abaririmbye agenda barahinduka bari muri iyi ntibazogaruka mu ikurikira ya kabiri ntibari mu ya gatatu yego mbega kuri beat kumva ni kuri beat nyine n'abarapere baguriyemo gusa canke n'abarapere gusa oya kuri beat nyamu kuri beat ikintu kigize kuri beat n'umutima wo kuvuga ubutumwa abazire kuvuga ubutumwa deje navuze abacapa navuze abatamba navuze ki iyo ndirimbo ya mbere yasohotse rimwe Nathan Junior ntagira rap rimwe muri Redemption Voice ntagira rap yikurikira nayo nyene checking donc si abantu zeye oya hara utwandikiye ari South Africa muri Cape Town yitwa Hasha avuze ati nimuheza gigwe bantu b'Imana hariho kandi ubundi arakoze cyane Hasha amen yanditse ati ni sawa kuri BTV nitwagi none kuri BT ni challenge cyane nukuri ntituratahura neza ico gisobanuye Zoe kuri Facebook hariho page itwa kuri beat iriko ibintu byacu byose bisiguye n'imisiguro mpeje gutanga ubunyene peut-être commentaire yagize kare n'imisiguro mpeje gutanga ubunyene itamunyuze kuri Facebook hariho page yacu turasigura byose arazobona kuviyo twahereye azogenda arabona objectif kuko twagenda turandika ngene vyagenze abantu bakijijwe akamafoto y'abaririmbye arashaka guca genda arabona exactement ibyo ari byo ubu rero ati kuri beat twabonye indirimbo haleluya ego naje ngerageje gutahura neza igiteramo ni ryari canke bizoberahe canke ni kuri yamvu nyene wavuze ibijanye na corona ego igiteramo twarashatse ukigira muri kuno kwezi kwa December ego mugabo December bari ibintu byinshi usanga ibanza bije byafashwe ugiye gusaba ibanza bya leta naho mu mabiro bakubizi bari byo kuheraheza umwaka twaradepoje maquette yo gusaba impusha ebana compliqué ubu rero abantu bariko radukurikirana isango ni kuri YouTube nyene isango ni kuri YouTube mugabo twashaka zibiri zikurikira ko nazo twazikoreye ama video karaje yaraheze twashaka vraiment kuzigirira evenement iyi twaregiriye evenement kuri CLM mugari juste evenement nto mugabo twashaka kuzigirira evenement nini habeho abaririmbye abaparticipate muri projet banaririmbe nyene abantu batubone batwumve nyene habeho na mama yo kurabarira ama clip ayo yandi mugabo isango tuzorivuga mugabo mugambi n'uyu ego cyane murakoze sinzi ko bagenzi bawe ngaha arico bokunganira kuri beat bivuga kuki je kuri beat ndayibonamo ikintu kinini cyane oya ndamaze kwiparticipamo ngira na bigera bizi ndamaze kwiparticipamo gusa gato yana habaye narabonye ko nari ibintu byinshi ngenda yigako kuko urashobora gusanga abajene benshi ntibashoboye gushika mu eglise mugabo benshi usanga bari mu barabara bari mu bintu byabo rero ijya kuri beat igusanga aho uri
kuri beat bashobora kubikora no mwibarabara ngaho ugasanga twatumaze ku Instagram mainstream isifi gusa ko umuziki uvugwa ko umuziki urazi ko ata frontier ugira umuntu yumvise umuziki naho ari umusazi arafata time akaba concentré kwanza nico kintu rero kuri beat niyo vision ifisi uburyo ushobora kubona umuntu mwibarabara akakira Yesu bivanye n'amajambo yagera avugirwa hajya ahantu kuntu twabayeho ubuzima nyene bwo muri Kristo Yesu umuntu akavuga ati kweri bya bintu nanzi ko ibintu bya gospel donc ari kwiboha ari kwibanabana kumbe n'abajene bameze nko kubarimwe ugasanga arakire Yesu muri ubwo buryo niyo vision kuri beat yakuru nkuko bivuze benshi bazogenda kuri page ya Facebook bazobona ingene bigenda birakogwa nuko batashatse kubivuga umwanya ari muto nibaza ko bagiye kuri Facebook bazobona ko byose ingene bibe bimeze yego David rafite cyo vuga kuri beat icyo nokongera ko nuko gusa ibintu byinshi biri nyuma uretse ko iyo concert abaye muri no mwaka ariko mu mwaka uza hari amaprojet menshi cyane dushaka gushira hanze ikindi nacyo nokongera ko nuko kuri beat ni ikintu kirafasha cyane kubijanye n'ubumwe bw'abaririmbyi sometimes bari bakivuze hari igihe umuntu akora muri kwenzi yiwe mugabo ni byiza cyane kuhura n'abanaka uretse ko turi kumwe n'abarigend bakoze imyaka myinshi usanga tuhigira ama experience atandukanye yaza ko kuri beat ni ico nokongera ko kubyo bavuze ego cyane reka no kuri genda bashimire ku ruhande rw'iwanje Big Zoé urabona ko umwanya wabaye muto ariko ubutumwa bashoboye kubikurikirana kandi mwumvise ko abashaka kumenya byinshi kubijanye no kuri beat hariho urubuga bashaka gusoma amakuru buri mwanya uno munsi navuga ati twakirana cyane kuri ino ndirimbo haleluya yes kandi twongere tumenye impamvu bitabaye ama concert tumenye n'ukuntu bigiye kuza birabandanya reka ndabashimire Big Zoé mwakoze cyane mutwakire nzere ko n'ikindi gihe hawe ikaze muri avec plaisir kabisa za turi ngaha n'umunezero ko turi ngaha ego cyane ndabashimiye namwe asante sana mbe turashimira tuzobakira kandi mwese murafise uko mwama mukora uretse no kuri beat urakora clip yawe cyane tuzobakira no mu bindi biganiro bitandukanye asante sana turashimira murakoze cyane rero dusabe mu binga bw'ivyuma Nizi Boy mu kubaherekeza adusubizemo akarimbo kitwa haleluya tuce tugaruka tusozere iganiro cyacu cha Friday Night Show cunamuzi Hallelujah, joy to give it. Yenga yutuzi, yenga izahabu.